twaratumiye kandi n'inzego zitandukanye z'igihugu. Nibaza ko abo twatumiye message bayumvise bazoyishikiriza mu nzego baserukiye, ariko kandi Parsem izobandanya itunganya ibikorwa bitari bike kugira ngo iterere itanga intererano yayo yifuza ko amatora twimirije tugiye gutangurana n'uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yoba amatora meza cyane agirira akamaro igihugu. Amatora mu gihugu kimaze gufata inzira ya demokarasi, amatora ni ngombwa kandi amatora nta nubwo ari intambamyi ku iterambere ry'igihugu n'ubuzima bw'igihugu. Amatora ashobora kuba intambamyi ku iterambere ry'igihugu n'ubuzima bw'igihugu igihe hatunganijwe nabi ntagende neza. Turafise umwizero rero kuko igihugu kirafise inzego zikwiye, igihugu kirafise amategeko kigenderako, bisabwa gusa yuko abajejwe gushira mu ngiro ayo mategeko bayakurikiza uko ari atawurenganije uwundi. Turafise umwizero yuko ibintu bishaka kugenda neza igihe ababijejwe bo bitunganya neza. Nta bibazo n'ubundi byabajijwe Parsem byinshi. Nagomba nshimire mwese mwitavye ibi bikorwa ku mwanya wanyu mwaduhaye n'ivyumviro byubaka mwaterereye. Mu izina ry'uburongoye Parsem ku rwego rw'igihugu nagomba ndabamenyesha ko ibikorwa twatunganije uyu munsi bigarukiye ngaha.